binavugwa ko harimo amarozi hagati yanyu umwe ashaka yararuzi undi bwa datera imbere video zageze zije hanze mwishurana amajambo ibintu meze gute beef yanyu hagaze gute ivyo bintu kuba ndabihakanye jewe arashaka ko yarabivuze wewe apana jewe kubivuga ni nkumvisha amajwi yawe canke ya Bface uri kuravuga wewe ko donc umusumbya kuririmba atajya kurusha undi navuga ko yakumanukanye agakura rwaguzana mu gisagara no umusumbya kuririmba ivyo ni bisanzwe kuba umuntu ari afise ibikorwa biriko bira trending asikuvuga ko abazi kuririmba cyane gusumba undi muntu ivyo ni bisanzwe sivyo hama kumanukana sinibazi ko baba yaramanukanye jewe oya yarimanukanye ibintu bivuga twumva hanze bavuga ko bashobora kuba barajyanyeyo hasi undakadugaje kubite collaborer mudukubita indirimbo we na Bface muri hamwe kugira ngo tubone ko ibintu bimeze fresh kuko mwese murashoboye sivyo mujyangwe mukoro umuzigo wadaje mukubita hasi nk'abanyakayanza wanasema kuchana chani wachane kunda kubaza sana sangine box nk'umusoda ku rugamba mba nafunze boot shaka kuba happy yofisa kanoti nk'umu big boss man shire kwa gakoti managers ni buke huguruye indani reka dushike bata ni bata na katoto kakiwa safi kamata ni imyaka 10 n'ingahe kirarengana uri mu muziki ariko umuntu yaje kuraba akabona ibikorwa byawe ntibivaho biri ku bantu bakurikirana baze kuraba kuri YouTube barabe indirimbo postinga ni indirimbo ziba zimeze neza zikoze neza wanashima zifise video zimeze neza ariko ukimvira kubera iki ibikorwa byawe bidatera imbere kubera iki kuba utari muri rimvi ukabonze nk'umuririmvi me ukabona ibikorwa vyanje ukabikunda ukabona ko ari vyiza me nyene wewe kanshira ko pressure yo gutera imbere okay gutera imbere si ibintu wowe yumvira ngo ngira ntera imbere ukacutera imbere nozoze wumva umuririmvi ngahaza ngaka akubwira ngo urumva ngo je ngo ndi king akubwira ngo asumvye abantu benshi kuririmba ngaha abantu benshi ntaba basumvye kuririmba maybe arashobora kuba yararose iyo chance cyangwa afise inzira yaciyemo cyangwa afise uwundi muntu yamupushinze avuga ati reka ndamupushinga umupetisha ikide kure Hello bakunzi ba Bujahi TV ni mwaramutse cyangwa mwirivanye naho mwerereye nkuko musanzwe menyereye kuri mikoro muri kumwe na Christabella nk'ibisanzwe behind camera turi kumwe na Juma Jux twarabemereye kuza turabazanira ibiganiro bitandukanye bamwe mu baririmbyi bo ngahi wacu bamwe mu bagira amakomedi ufise icamaze ngaha muri industry y'u Burundi twameye kuza tubazanira no mu buzima busanzwe mbega abandi babayeho gute rero muri studio turi kumwe n'umutumire subwa mbere kuri kamera za Bujahi ariko nuvuga ko ari nk'umusango kuko sirimwe si kabiri dukoranye twifuje kongera kumuganiriza numwe mu bahungu bo mu Kayanza Birman boy mugasinzi ko agemera we ariko aranyica noneho turakwakiriye bro yo what's popping ndabaramukije cyane hama murakoze cyane kuba munyakiriye kwa kuntu kwawe kwa kundi hahandi barabizi ndwa muhungu wabo wa mu rapper wabo azwi ku izina rya KJ Skinny Flow K Drake Mr Cool nene mtu mnene vitu vyake vyote vinene na kichwani kinene yani au si mani ambaye neza tu Jux abereke kubasi gushika hejuru style ninde wakwambitse bro niyambitse mise sereza na umusirist ufise akwambika niyambitse for real hari aho budora twumva bavuga ngo bambaye kwa Kmart bambaye kwa Chris nibaza ko yeah sometimes birashika kandi big up to him Kmart yeah okay ramutse abakunzi ba Bujahi kwa kwawe yo what's up ndabaramukije cyane is coming na ndabakumbuye wallahi mazina yanje ni yandi nyene KJ Skinny Flow the Dan Color Massive taking over ever dating 24 hours bullet askanka majani useso baadi K Drake Mr Cool nene simwambie mtu simwambie ni makosta yes umva nje nago ndanyurwa man nago ndanyurwa byajwe KJ Skinny Flow the Dan Color Massive tubishira mu ndirimbo noza kuvyumva neza cyane ngoza kuvyumva neza all right shaka kwa ndirimba rap man rap cyangwa raga kuko byose ndabizira bishoboye man okay low
long time I don't see you lows. Come telling you how as I miss you lows. I want ngo wigifieri nukinwa vyeri mu muji nguragisibije. Oh, you have a better than it better for me low. Staki skia story za kidadi mi nataka leo usiwe mbali na milo. Kwako nimetegwa ambush simama dede games nara over susha ni pamoja basi niongeze mara pili nijisikie mimi na tereza kavire na milipili mwanga nikanyage dereva na gia nuru mwana mwiza twende disco cheza weloza mwumvise rero man ni KJ Skinfro umwe mu baririmbyi ngaho dufise ngaha iwacu nkunda kenshi kubigaruka koko ari umuhanga cyane sinzi ko muriko muramwumva murumva ingene karirimba live n'umuhanga cyane ku buryo bon je niko ndavyumva sinzi ko namwe ariko mu byumva muraza kuja muri commentaire n'abatanzi barabizi abatanzi barabizi ako kantu ushize munsi sawa ni bien umva ngo n'abatamuzi ubuze n'abatakuzi n'abatanzi barabizi n'abatamuzi barabizi sanifo sio fo ni fresh tu mwumvise rero ko tunjire mu kiganiro bro waramutse neza I'm good nawe ni sawa man Jenny fresh tu bonye waramutse uhema inguvuri strong washoye gushika ukazi kawe tuno gushima Imana KJ yabyutse mu gatondo niki kintu cambere atangura gukora cambere na mbere ndasenga cyo urasengaga bro umuntu adasenga ameze gute ubona uri kurandabona nsa n'umuntu adasenga acha bitu yako gusenga simpaka ubwira umuntu ati ngira senge ewe canke none ibintu biba biri mu muntu en tout cas sinibaza nta muntu abadasenga dasenga naho vyoshoboka navyo nze abarundi muntu ntazi inyuma yo gusenga ndaramukanya baramutse bari hafi yanje ndavuga kujya kuntu uvyutse nyene tuvuge nko umunsi mu gatondo umunsi mu gitondo cyaje kimeze gute no munsi navyutse kare kwanza kubera nafise programme n'undi muntu na twategerezwa kubonana nawe mu gitondo so cuvyumva n'ivyantu vyo gusenga ukaramutse ubonye hafi then ugacija muri map yawe hama kugarukana je direct nga kuri Bujahi mwumvise rero ni KJ Skinfro Bad Killer umwana wo mu Kayanza urabyemera? Of course ndavyemera none wo hakana ahantu hakuretse hagukujije hariho ukuntu ubushaka nk'umuntu muga ati abatipe canke badadusanga kenshi tuva iyo ruguru gacu usanga ushitsi Bujumbura bimubwiye ati wowe ko Akayanza ko Murambya nini ugasanga arashavuye canke ntaryohewe kumva ko ubimubwiye nkawe tubivugiye nko kuri kamera ntuyu muhari nta muhari jendu waruguru kweri mu Kayanza ndo mu Kayanza ndashaka ko twinjira mu kiganiro fresh kiyugura tukaganira ku buzima busanzwe urumva muziki turagugaruka ko hanyuma sawa KJ musi wa mbere agera mu gisagara vyari bimeze gute yazanywe nande jewe musi wa mbere nshika ngaha mu gisagara nazananye n'umuvyeyi wanje ntabwo manutse kwikamyo bro kwa kuntu abana baza benda kwikamyo barutse apana nta kamyo najeko ivyo bintu vyo kwikamyo kandi urakunda kubivuga wowe ukunda kubivuga maze kwikubwira sometimes ndamaze kumva ubivuga sinzi ryari sinzi ikintu wacokoje uvuga ivyo bibora je naje nzananye n'abavyeyi mwari mu baruguru muca muri mukamuza mu gisagara okay kweko bon si ukuvuga ngo nta muntu ndabivuga ahubwo hari abapeto usanga avuga ati je ndi hariya mugabo ndashaka kuja i Bujumbura mugabo usanga nta buryo afise bwo kuhaza usanga umupeta afashe bya bikamye inyuma aramanutse ntabwo uzi none bamanutse uko nyene bariho kweri hama niyo story yo kubikamyo ndibuka je kera nkiri mutoyi kwera narumugararije ukuntu dusanga twinshi nyene tu ari ukuntu rero sinzi gafe muga sindayivuga nacho nashaka kutubwira no ntavyo mvuga nzobaza abantu mwakuranye yari school hama turasinza akantu twadekonye nyene
ebana baradutera ubwoba vyatari n'abapeti twigana twari 4 sinavuga amazina ebana cha tuvuga ati rero ko tuguma ngaha bagomba kudufunga reka twomoke ducomoke cha turicomokera kwe nanje sinibuka ukuntu twashitse Bujumbura ya twarashitse ino kandi twaje muri wabyumvise rero bimwe navuga none wasubiye kuduga ruguru no urazi sasa warasubiye kuduga naraduze hari muhira musanzwe nari naje uko kubera musanzwe kandi ico gihe twari kumwe ndagufashe we watubwiye ko wamanukanye n'abavyeyi bawe and then nyuma uvuze ko ari gisanga mu no urazi gituma mvuze uko igituma nanavuze ko namanukanye n'abavyeyi banje kubera ico gisanga ni cakera cyane sinashotse gakibuka nibyo neko ndavuga rero ko muri ico gihe waramanutse kwiyo sagari yabaye school umanuka n'abandi bapeti then nyuma maze igihe nk'Ubujumbura tusura ruguru kugira manukane n'abavyeyi nta gihe namaze 2 days ngaha anye byari meze gutekera bana byari bigoye kuhaba kubera waraye he gusi wa mbere byageze gute nta muntu narinzi ngaha nta muntu navuga ngo basi ndavuga uku urumva canke ndakora uku canke fungura gute canke urumva ni vyandi nyene vyo kwibako umbwira yego byageze umunsi wa mbere ukimanuka vuga ni gisagara je ndabonye amatara bimeze gute waraye kwanza icambere na mbere sinamenya ngo ndi he nko uje uvuga ngo Kamenge ngo sinamenya ndi he kwanza sinijya mbere narinje naho ranza mugana ari muto urumva mugare ico gihe kubera nari namaze gukura gatoyi sasa sinashobora kumenya ngo handi mu Kamenge kandi ndazi ko ntigeze ndenga mu Kamenge nje ni washize no muri ville oya nta town nashitse mu kweri waraye he umunsi wa kabiri waraye he mu gijoro bo sinzi umuntu twasavye indaro ahantu yari umutama ku kazi kibaca bwatisha abana ko ari batega ndabihera indaro abapeti ibintu bakora abantu baraciye kure ama rero umunsi wa mbere vyarakunze wa kabiri ti wapi kweri biranse kabisa wamenyereye vyandi vyo kuvuka muhira vyo kuvyuka muhira gacayi gahari midi bakwingingira gufungura canke ibintu nk'ivyo nyene urazi umuvyeyi amara umuvyeyi uri muhira so ndavuga ati wapi tu reka nisubire ku Gatumba ucusubira kuri yakamye sasa oya kuduga sinaduze ni kamyo ari uwo muvyeyi nyene je kwera na propose ko nshaka kuduga abandi bahungu baranse kuduga bari baryohewe peut-être acavuga ati rero sinzi sinibuka umenga hari umujama yasabiye lift acavuga ati je rero ngingozi uba mukanza amaja ndavuga ati ja unterera hose nzobandi mu ndakidara baguru acarandugana tu mera mbonye aravuga ati mungu wanje ratuvutse wallahi yaharonde yabuze abajo baje bisagara danje nuko rero ibintu vyo mu bwana ni hatari ishugi hari nko mwaka wuhe gake nimbo byibo ico gihe ari nka 2004 true mwari muri vacances ariko kurumva ntiwari kubikora ibyo bintu utari ku ishuri nari school school cyo gisanga nyene cabereye school muga ntukimbaze nabikubwiye oya ashaka odomo cyo tukatubwira ingene byari bimeze kwisave byari kashanga kwisave bwumvise rero ni Kaijer nyuma uramanuka uzana n'abavyeyi utangura umuziki ryari rero ico kibazo nkunda kukubaza kuko hariyo nk'abakunzi ba Bujahit aribwo bakibona nk'ibiganiro byawe ari nk'ugambera kubonye ugasanga hari abakozi subscribe vuba agaca kubona ucu utangura umuziki ryari rero winjira muziki ryari je umuziki natanguye kuwinjiramo 2008 no natangwe kwinjira mu muziki indirimbo mugana zirimba kugira niryohere duhere n'abagenzi banje niko kuno usanga bamwishe nko kubigara bikunda ahubwo oya ntibabikunda ko ndirimba bavuga ati azi kensha kera sinzi ko ari kera canke no bavuga ati wa muhungu ubona umubandi cyangwa ugasanga hari umubanyi yavyumvise agaca avuga ati wa muhungu wahanyu bo vyanse kabisa so nabikora kugira niryohere indirimbo ndirimvye ukaro kwishira muri telefone abantu bakayumva hariho umutugeze kwana ikiganiro ndamubazije kibaza shamubwira ngo je ngo natanguye umuziki ngo bwa mbere
ngo naba nicaranye n'abajama ngo nkaririmba ngo bakumva ko ndirimba neza ngo mu nyuma ngo bashiramo esprit yo kuja muri studio nanje nashaka kubaza ati mbega nabyo byaragenze uko je kuntu vyagenze mu bisanzwe urana kujya kuntu usanga uri kuraririmba indirimbo y'undi muntu je sinaririmba indirimbo y'undi muntu ahubwo je nishiramwe ivyo wanje tu nyene abajama bakumva vyaryoshe nyene bakavuga ati bro none riguri bere umuririmbyi tu urumva nanje urumva nabikunda rero je kugira ntangure no kuririmba nahuye n'umuproducteur yitwa Jamvi aravyumva ukuntu ndirimba ashavuga ati we rero sinzi ukuntu ari umujama yigeze kuzana akabiti k'indirimbo aho y'abaganda yitwa gutembeka y'abaganda yitwa Take My Heart azana beat na beat ndayikunda vyataye camvuga ati reka jewe nipimire ko basi ca ndayipimira ko indirimbo ndayiririmbira hera no mu producteur yacu avuga ati petit reka ndakwifatira ushaka kuririmba uzoza uraza kwiririmbira tu aho hari ryari winja muri studio bwa mbere hari ni ibintu vya 2008 nyene 2009 kweli winja muri studio bwa mbere 2010 ni ibintu vyuko mwamwumvise murumva ko amaze imyaka itari mike mu muziki mugabo umuntu akongera akibaza ati kuko umaze imyaka myinshi urumva dufate ko ari 2010 ni imyaka 10 n'ingahe kirarengana uri mu muziki ariko umuntu yaje kuraba akabona ibikorwa byawe ntibivaho biri ku bantu bakurikirana baze kuraba kuri YouTube barabe indirimbo postinga ni indirimbo ziba zimeze neza zikoze neza wanashima zifise video zimeze neza ariko ukimvira kubera iki ibikorwa byawe bidatera imbere kubera iki impano yawe uririmbo neza ugakora ibintu byiza mugabo ugatusanga turiko turabona iterambere ryawe kuba utari umuririmbyi wowe ukabona nzi nk'umuririmbyi me ukabona ibikorwa vyanje ukabikunda ukabona ko ari vyiza mewe nyene wewe kanshira ko pressure yo gutera imbere gutera imbere si ibintu wowe yumvira ngo ngira ntera imbere ukacutera imbere kuko umuziki wo ngaho uragoye sivyo nozoze wumva umuririmbyi ngahaza ngaha akakubwira ngo urumva ngo je ngo ndi king akubwira ngo asumvye abantu benshi kuririmba ngaha abantu benshi ntaba basumvya kuririmba maybe arashobora kuba yararose iyo chance cyangwa afise inzira yaciyemo cyangwa afise uwundi muntu yamupushinze avuga ati reka ndamupushinga umupetisha ikide kure sivyo utaraja kura aho ngaho dufate ngaho onye wewe nta muntu ufise agutera intege kubyo ashaka gusunika novuga gute yes or no uvuze n'umuntu uwo ni wa muntu avuga ati je nzomenya ibikorwa vyaho sivyo nzomenya ryari ushaka kuja muri studio nzomenya wo ico ushaka kugira iki kintu gikogwe sivyo muga ntibisigura ko ntafise abafasha no haba bategerezwa ko baba hari bamwe bagutera intege ni kubera indirimbo zawe zita nta promotion nta munsi mwe je ndumva bavuze ndi bon twe turashaka kuzivuza ko tuzizi uri nko mu modoka ukaba playing indirimbo za KJ mugabo ni kweki twumva indirimbo z'abandi we zawe batazivuza no mubano mubi hari ico bisaba canke bimeze gute sindabitse kuko je ndazi yuko nanje indirimbo zanje ndazitanga nkuko abandi bazitanga sivyo no ndazitanga kandi ni nk'aba promoters ushatse kuvuga abo babikora ni bake baba batanze jeyo ni bake ni zitavuzwa ukacusanga indirimbo imaze igihe kinini urayitanze mugabo ntituriko turayumva kuba hari n'igihe usanga bavuga ati reka tuvuze umuntu kuko turi umufana wiwe sivyo canke reka tuvuze umuntu kubera there is something ko atabafana ufise rero no ntavyo nzi rega nk'ubu nanje ni nkuko nokubaza sivyo je ko ndaririmba indirimbo sino yivugiriza sivyo kugira uvuge aho uri kuravuga ko nozivuza sino yivugiriza mugabo ndazi yuko urahantu dutegerezwa kuyivuza abandi bantu bakayumva ndayikuzaniye sivyo ebana sure nayikuzaniye hama we ntuyivuze then wokibaza yuko je urumva ntayifamba nagize kugira bamvugiriza indirimbo sivyo kandi naho ndishyuye ko naho no kubaza igituma udashobora kumvuza ntonyugurukira niho ba open umbwira ati KJ gituma je nakuvuza sindagufana canke jewe basi hari ikintu kimwe utama swata amafaranga canke iki sepa sivyo ukavuga ati je iki kintu ndakibuzi yo kugira ashobore kukuvuza so rero sinzi ndavyita ko tudakunda ibintu vy'iwacu tudakunda abaririmbyi wacu tudashaka gushigikira abaririmbyi wacu kugira batera imbere sinzi ukuntu novyita nanje nivyo kibazo rero nivyo namumvuga kenshi ndakunda kubivuga ndakunda kubigaruka ko cyane mvuga ati umuziki wa umfite ntidushigikirana ntidukundana uravuga ati indirimbo ndayivuze ujya mumpeta atera imbere ntazo mpako nivyo nibaza namunda bivuga kenshi mu biganiro mvuga ati ntidukundana duteze imbere umuziki
uyu unye naririmba ukaryoherwa yipartage ndirimbo ukora partage canke uhereje undi muntu ayivuze nawe hama umutima none utararengaho ndakwaza ikintu kimwe kugira share gusharinga ikintu c'umuririmbyi wanyu sivyo bigutwara amamega ngana gute sinzi bisaba umutima reka ndabwira ikintu kimwe n'umutima wo kuvuga ati reka ndamuteza imbere tu sivyo reka ndamuteza imbere kuko mu bisanzwe twese nitawe mu kiganiro ntaco twese turabo nitawe mu kiganiro ntaco ni asoko namukupiye ntabibonye ni madame oya nundi muntu urumva ukavuga ati jewe reka ndamupushing kumbure rega ivyo ukora ntubuzi yo bizoshikana umuntu sivyo none kandi je sinzi ko novyita be sinzi ko novyita ariko gusa biracagoye cyane mu Burundi gusa kuba bishoboye bafasha abaririmbyi babo kugira bashobore gutera bacu ego naje ndumuririmbyi naje ndimo mu bashaka ubwo bufasha kugira nshobore gutera imbere na jewe kuko ndakunda umuziki ndawukora sinabanyamuziki gusa ari abantu benshi usanga bafise n'amatara yabo mu gusanga bari inyuma cyane kandi uvuga ati muhoye no umujamu kavuga ati sinzi ko ukurikirana ibiganiro nkora je kenshi nkwana n'abarya wa peti abatwita aba upcoming aba underground nibo kenshi nkunda gukoresha ibiganiro kugira ngo berekane impano yabo urumva hari umuntu peti ashaka kuza akaririmbo kumva ijwi ryiwe ariko gasanga araheranwa hari inyuma hari umujama ashaka kumara gwa tura peti arabizi reka ndamurondera kenshi rero ni usanga jewe nkunda gukoresha bijya biganiro ni vyiza cyane twagiye turagarutse bana bazoshika ahantu bavuzwe bumvikane basubire ico bashaka guserura twagiye turagarutse hari ni kerje skin flow cool nene hari saga zigeze kuba imaze igihe kitari gito mugare je shimye kuyikubaza hari ibintu twege twumva mutera amajambo numwe maririmbye uri ngahanye mu gisagara ca Bujumbura bivuga ko mushaka kuba muva hamwe umuririmbyi bita Vyose rap yuda nibindi byinshi uheruka no kwegukana miliyoni 15 muri Tagata na Primus Star bivuga ko hari byigeze kuvugwa ariko je ndashaka kudumuco binavugwa ko harimo amarozi hagati yanyu umwe ashaka yararuzi undi bwa datera imbere video zageze zije hanze mwishurana amajambo ibintu meze gute beef yanyu hagaze gute je mfite ikibazo kimwe ngomba kukubaza izo video warazibonye canke nizuvuze warazibonye video yawe narayibonye mvuga gute uri kuravuga no bivuge naco imbere oya okay iba open man sibyo ibyo bintu byabaye cyangwa ntago byabaye oya ntivyigeze biba ni nkumvisha amajwi yawe canke ya Vyose uri kuravuga wewe ko donc umusomvya kuririmba atajya kurusha undi navuga ko yakumanukanye agakura rwahuzana mu gisagara no umusomvya kuririmba ivyo nibisanzwe kuba umuntu ari afise ibikorwa biriko bira trending asikuvuga ko abazi kuririmba cyane gusumba undi muntu ivyo nibisanzwe sivyo hama kumanukana sinibazi ko baba yaramanukanye jewe oya yari manukanye himself pana jewe ngo amanukane hama ikirenze ico mwahuriye mu gisagara ego mukanza nimwe ari muzinanye Vyose oya guys abakunzi ba Buja biratwengeje cyane iyi beef ndayigarukanye mugabo kubera ko hari amajambo menshi avugwa biravugwa ko udatera imbere kubera Vyose ashaka kuba yarakugiriyeyo kandi Vyose je ujya ari umujama ndamwemera amanda ndamwemera for aririmba sinzi ko maze urabizi nawe ni fresh ariko nkimvira ati ibyo bintu bivugwa kuko twe turabyumva guys si byo kuvuga ngo ndiko ndabateranya ni ibintu bivuga twumva hanze bavuga ko bashobora kuba barajyanyeyo uga hasi undakaduga hejuru ariko urabiduhakaniye nta beef iri hagati yanyu kandi byaravuzwe amajwi ndayaplayinga ngaba byumva uri kuravuga wewe ni bien no ku radio byarasike biravugwa ni radio sinibuka radio umunyamakuru ariko arabivuga ndeka ndakugira ikintu kimwe ivyo bintu kuba ndabihakanye jewe arashaka kuba yarabivuze wewe apana jewe kubivuga sivyo arashaka kuba yarabivuze kuko jewe kada kugira ikintu kimwe je nta bifu nigeze ngirania nawe peut-être yo bayifitiye wewe je nawe nigeze ngirania nawe kandi no kuvugana turavugana ako muririmba still
Tego turabaraperi twese sivyo hama ikirenze ico bifesi novuga gute turazinanye cyane antuka sivyo ko hariho n'ibintu byinshi twarabanyemo nawe mwamenyanye mu gisagara ego bo twamenyanye byaciye kundi mugenzi wanje yitwa Shakura hama turamenyana kandi sinzi kurabona hariho n'amavideo yiwe mva mudukubite collaborer mudukubite indirimbo we na Bface muri hamwe kugira ngo tubone ko ibintu bimeze fresh kuko mwese murashoboye sivyo mujyangwe mukora umuzigo wa daje mukubita hasi nk'abanyakayanza na Burundi bwose kugira ngo ibintu bigende neza sivyo none fresh tu hama ikindi kintu no gusaba ivyo bintu vya beef like yiwanje na Bface jewe bon sinzi ko yoba yarigeze kubivugako mugabo wenyene uzomurondere wewe nyene ndashaka kubahuza mu kiganiro ndashaka kubahuza muri babiri mu kiganiro kugira twumve muganire sibyo gajusi umuriro cyo kwaka muhure rap zose zihuye rap ya Yudana nuze bigende fresh karagaciye mu tubandanye fresh bisaba kurumesha mu baririmbyi bo ngaha mu bantu bakunda kumviriza umuziki wawe hari akantu ukunda kugarura mu ndirimbo zawe uvuga ngo eshe kajya akantu urakazi tukaba tuzi na DJ Prince DJ Prince nako arakunda kukavuga ko kantu aho kantu nakande hagati yanyu nakande ahubwo wewe uzogenda umurondere umubaze ati wewe eshe wayikuye watanguye kwivuga ryari wayikuye mu gihe turi kumwe rero mu muco wewe eshe watanguye kwivuga ryari gute indirimbo ya mbere wayizemo hari mu mwaka uwuhe sinibuka neza umwaka mugana nawe nyene no urondera sivyo kubera indirimbo urazi ko tutazibika je no urondera natanguye kukaririmba mu ndirimbo yitwa I Surrender ndirimbo gatatu yo vuga mwana yangize fu yeni full agira amafocus yani fo kumubura rakara aratambuka ukamenga ari karanyakura nkuva ubwoba ko yo nkarirangiza ico ndamubarira arakakara ashitse kuri peace uratakara pako nagifkiri what you can do no bushapa ufata kukejo ni swata yikundira bata I'm so sick she's a beautiful woman kweli siyo fake ni hatari arambara kabegwa ni wa akabona nakavuze ngo haraba mubona kasheshe kakabafata ukamenga bakoze aho batonekara urumva kari muri iyo ndirimbo kandi gweco indirimbo zose ziwanje ntigeze habura muheshe gakubite ariko bumbe karakawe iryajwe dora twumva twumbe kari ryawe ni mu ndirimbo nyinshi yo eshe ntunyicire mood kwanza se saluti in a hood I'm in a good time give me more full time wanasema kuchana chani wachane kunda kubaza sana usangine box nk'umusoda ku rugamba mba nafunze boot shaka kuba happy yofisa kanoti nk'umu big boss man shire kwa gakoti managers ni buke huguruye indani reka dushike bata ni bata na katoto kakiwa safi kamata eshe mwamwumvise rero ni KJ Skin Flow umwe mu bahungu bazi kuririmba ngaha abatera nkunga ko ibintu vy'amajambo je sindabikunda sivyo ubunyene rano nabona tura telefone ari abantu telefone ubunyene uzamva ngo eshe ngo sasta Mr Eshe urumva kubera iki bari impamagara none abantu benshi kubera murondera DJ Prince nawe tubwire ingene na wabyumva akabazo kanyuma ari nako gasozera ikiganiro yep ni KJ Ushobora ma coming soon KJ indirimbo zigahera umwaka ugahera bikarangira izo ndirimbo tutazibonye no kubera iki you know what umuntu gukora burya hajya umuntu wese afise ukuntu akora akazi kiwe sivyo afise ukuntu akora akazi kiwe kandi none ikirenze ico urabesha nta coming soon iramara umwaka ndi muri coming soon no ego iramaze nk'amezi 6 ikiganiro cya mbere twakoze warasoye coming soon sindayibuka neza baje kuri YouTube barabi ikiganiro cya mbere twakoranye wasoye coming soon uko ratubwira indirimbo muri iyi ndwi irasohoka amezi 6 indwi araheze ndabeshe mugarumva n'uburenganzira bwawe alright umuntu rero watanguye uririmba indirimbo watanguye uririmba sivyo byarashitse indirimbo watanguye mu kiganiro uririmba sivyo Roza ni bari Roza ni indirimbo yagiye hanze audio iri hanze sivyo video yayo iri hanze ya he audio iri hanze he iyo ndirimbo ntirasohoka ndai playing nga you playing okay next time okay so inyuma rero y'ivyo
jewe nari nagusiguriye ikibazo cyahabaye kugira indirimbo ntizishobore gusohoka then inyuma narazi subiyemo ndazikora hama mazi kuzikora umuntu wese regagira plan yiwe sivyo jewe hari nk'indirimbo mvuga ati indirimbo sishobora kuyisohora ata video sivyo ata video kandi ugaca usanga sometimes ntituba tuvyishoboje sivyo Vyose ntituba tuvyishoboje hari givuga ati ndashobora gukora video mbwa right now sindi ready ya video sivyo jero na competition ndimo y'umuntu numwe sivyo nta muntu numwe ndiko ndagira competition naho sivyo oya je nkora umuziki kubera ndawukunda sivyo kandi mugenzo za gukora ibintu je bikamfuma mfata inzira ntari gufata mfuma ndabiheba sivyo so je rero ariho nk'indirimbo shobora kuba mfise indirimbo nyinshi cyane jewe ziri ready na code sivyo me hariho nk'indirimbo je shobora kuvuga ati indirimbo ndayisohoye ata video nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe nta hizoshika sivyo hariho n'abantu bamwe batazona yumva bivuye no kuri ca kibazo hazana ngaho uko indirimbo ushobora kuyisohora ntivuzwe urumva so mfuma ndabiheba kugira mbanze nitegure ndavyitegure kugira ngo sishaka kubagwisha hasi abafana banje sivyo ndabakunda kujya nabo bankunda sivyo nanje shaka kuba ikintu kiza kimeze neza baryoherwe sivyo bavuga ati wa muntu wacu kumbe bana nta musi numwe yegera tudekonera sivyo none ego reka tugushimire cyane Kera hamba inyuma y'ivyo antuka biko biragenda neza Imana ikirahizagira antuka vuba cyane apana kera cyane turabona ibintu bishasha ego ndabaha ibintu bishasha kandi ebana mujichunge sana mujichunge sana ntaza nzozanje nzozanje urumva rero ni atari kweri reka tugushimire cyane Kera ariko wemeye ko tuganira nibaza ko next time guys tugire part 2 bari kumwe na Vyose mu byumva gute badukubitire igestire yawe ya rap mwumva ukuntu bimeze nibaza ko bari kumwe byo biryoshe turindire commentaire zanyu tongera tuvuga ati thank you so much bro kwemera ko uza tukaganira ni by'agaciro kuri twebwe kuba wemeye ko tuganira she ndabashimiye cyane nanje kuba muso kunyongera undi mwanya wa kabiri muri ahubwo si kabiri wa gatatu kugira dushobore kuyaga nshobore kuyagisha abantu banje banyu ndazi yuko hariho nk'abantu bashobora kuba batabonye ikiganiro ca mbere no musi bakabona ikidukoranye no munsi so ndabashimiye cyane kukigoro mwagize ndashimiye n'abantu banje atako batagira kugira bashigikire ikirenzi cyo no kuvuga yuko indirimbo ziri hose nabimye ibikorwa very soon nzobaha indirimbo zimeze neza tukabazoshima so bless up mani bandanye bampeza gidi YouTube channel yawe bya barendirimbo zawe ni KJ Skin Flow na Instagram yanje ni KJ Skin Flow na page yanje ya Fibi ni KJ Skin Vyose ni KJ Skin Flow havuyemo Facebook ari KJ reka tubashimire bakunze wa Bujahit ko mwemeye ko kuraba ibiganiro byacu wewe utarakora subscribe niwo mwanya wo kuyikora kugira ibiganiro dushira ko ubibone ubwa mbere abantu bari hanze y'u Burundi Etats-Unis iburayi hose muri Europe reka tubabwire ngo turabakunda cyane kandi turabona ko mudukurikira 5 kuri 5 nahagaruka mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Bujahit